Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu gisata nka politike, umutekano, agati yakazira muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa. Gusa muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ariko avugwa mu gisata c'umutekano, aho ibintu bikomeye. Ku mbuga kwaniro mumenyesha amakuru vyandika hirya no hino ku mugabane wa Afrika, cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hariko havuga intambara ishobora kwaduka mu gihugu c'u Burundi hagati y'igisirikare c'u Burundi FDNB ndetse n'umuhari Red Tabara, umuhari umaze imyaka ubarizwa mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abategetsi baragabisha abene gihugu ko babonye ikintu kidasiguritse boca bababwira. Kuva icegeranyo ca ONU ishiramwe mpuzamakungu ONU gitangaje ko umuhari Red Tabara wamaze kwegereza hafi yaho Burundi buhanera urubibe na Kongo, amakuru n'ibihuha ku ntambara zishobora kwaduka mu Burundi bibandanya kongerekana ku murindi munini. Ico bikoze umuhari Red Tabara wo uri mu gace ntangere kuko nta na kimwe urigera utangaza, eka nacigiye cababa amezi 5 yo muhari atamakuru uri kuratangaza. Ico bikoze ubwoba ni bwinshi mu Barundi bo mu mice yose. Mu bategetsi bakuru muri leta baguma bagira ico bavuze ariko ataco kivuze cyane kuko kigaragaza ubwoba, aho ni mu gihe abanyagihugu muri rusange nabo buzi ubwoba ko mu minsi bashobora guhungana intekera ku mitwe yabo. Hakaba hari kandi zuguru ivugwa mu rwego rukuru rw'intwazangabonga canke inkwarameto ngaha mu gihugu c'u Burundi, ivuga yuko hari impari zidasanzwe hagati ya Vice Ndayishimiye ndetse n'abatwara Etat Major. Bamwe baripfuza ko abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwana mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku masezerano yabayeho hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi botaha, mu gihe Vice Ndayishimiye n'abo bamwegereye bo bavuga ko abasoda abatari butahe. Icavyunyuye rero n'umurundikazi yaherutse gutangaza ko agiye gufata umuheto. Inkuru zakwiriye hose ko hari umwigeme aherutse gutangaza icese ko avuye muri Canada akaba yinjiye mu muhari Red Tabara. Uwo nta wundi bamwita Pamela, akavuga ko yiteguriye gufata umuheto kugira ngo ahagarike iteka ry'u Burundi bwamwibarutse. Murantunge ahagarara iteka ry'u Burundi bwamwibarutse. Iyo ngingo yafashwe n'iyo mwigeme niyo rero yabaye intandaro ya vyose kuko iri kuvugisha benshi, aho bamwe bamuvumagura abandi bakamutera intege. Ivyatangajwe n'iyo mwigeme kandi vyatumye umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire n'andi makungu avuga igihe babu ashikiriza amajambo amaramaza ubutegetsi. Edouard Bizimana yaciye atangaza ku rubuga rwe rwa X ko igihugu ca Canada, Belgique na France biri mu bihimiriza abarundi babibamwo kuja kwifatanya na Red Tabara. Aya ni amajambo benshi bavuga ko ashobora gukora cyane ku gisata cyo kugenderanirana n'ayandi makungu. Uyu mushikiranganje Edouard Bizimana yagabishije ko ariko akurikiranira hafi ibihugu biri mu ivyo bikorwa. Abakurikiranira hafi bijanye n'imigenderanire bakavuga ko Bizimana ashikuje mu gukoresha imvugo iremeka intebe ishushe ivyo bihugu. Ngo ntibisiguritse ingene umurundi kaza yisemwe kwifatanya n'umuhari ku bushake bwiwe bica vyagirizwa igihugu yabamwe canke yaronsemwe ubwene igihugu. Umushikiranganje Edouard Bizimana ntigeze avuga ko afise amakuru ko Canada yo biriko irafasha umuhari Red Tabara. Bamwe bakavuga ko iyo baratwawe n'agashavu kuko iyo mwigeme afise ubwene igihugu bwa Canada gusa. Amajambo yashikirijwe n'uwo mwigeme yavuzwe ko vyinshi cyane. Nta yindi nkuru imaze iminsi hanwa mu migwi ya WhatsApp uriremwo abasinde FDD, kuko ngo ari na groupe WhatsApp y'abakozi b'iperereza aho harimwo umukozi w'iperereza yatanze iciyumviro cyo guhonya bo mu muryango w'uyo mwigeme, ariko abandi bakozi b'iperereza bamwamirira kure bamwishura ko bitaba bifise ishingiro ahubwo koba ari ukwihibara. Ubwoba rero ni bwinshi no mu bategetsi kumbure babona ko iyo ntambara ishobora kubahomvya ivyo bari bararundarunze. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca aherutse guhimiriza abanyagihugu kuja baradoma ko urutoke hukino babonye kibateye amakenga. Umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye waherutse kwibwira radio y'abongereza BBC gahuza kazi neza ko ibiro vya Red Tabara biri mu Rwanda kandi ko ico gihugu ari co kibungabunga uwo muhari. Ariko Ndayishimiye yatangaje ko abizi neza ko Red Tabara itazigera itera Burundi.
Muri iyi minsi nyene leta y'u Burundi yarashize ahabona uvuga ko ari umugwanyi wa Red Tabara. Pierre Nkurikiye niwe yamwerekanye akivugira ko yahora mu bagwanyi imbere ya kamera. Amakuru dufise kuri uyu mugabo ntago akwiye cyane, ntituramenya ko ari ukuri canke ko yoba ari inkinamico zateguwe na Pierre Nkurikiye bitumwe n'ubutegetsi. Hari indi nkuru kandi yakwiragijwe n'imbuga z'abaryosha kiyago yavuga ko intwazangabo y'ipete rya Colonel yahoze igwana muri CNDD FDD ubikaba yinjiye mu mahari Red Tabara. Izo mbuga zatangaje amakuru yagiriza Red Tabara kerutse kwiyicira izo ntwazangabo baziziza ko yabemereye hanyuma murantunge bayiza ivyo yabemereye hanyuma ntiyabishira mu ngiro. Umuhari Red Tabara ntaco wigeze utangaza kuri iyo nkuru, ariko hari radio yegere cyane uwo muhari yaciye ibeshuza iyo nkuru. Iyo radio yarateye ivyatsi ivyo bihoha, yongera kandi itangaza ko izo mbuga zatangaje ibinyoma, ko ahubwo iyo ntwazangabo iri ku mirimo yayo ya misi yose muri Red Tabara. Mutewe ni kuki muri Red Tabara bakiri mu gacerere ntangere? Nkuko umuhari urongowe na Aloys Nzobampema wabikoze, nta makuru dufise kuri iki kibazo kandi ntidushaka guhimiriza umuhari Red Tabara kuja kwiyamamura ku mbuga hwaniro nkuko bamwe babivuga. Gice bikoze birashoboka ko hari amakuru amwe aje hanze adaciye ku mbuga za Red Tabara, ariko ikaba ari Red Tabara bashatse ko ayo makuru atangazwa. Nko kuvyerekeye umwigeme aherutse gutangaza icese kagira tora umuheto bujyana ubutumwa buhambaye cyane bwa Red Tabara. Intambara zigezweho ngo zigwanwa uko nyene. Iyo ajya amajambo y'ujya mwigeme bayatangajwe n'umugabo, inkuru yiwe ntiyari gutesha umutwe ubutegetsi bwa CNDD FDD kugera ku rugero vyagendekeye umushikiranganje Edouard Bizimana. Abazi ico bisiguye baratahura igituma Red Tabara yisemwe ko umwigeme ari watangaza ko ahisemwe inzira y'ishamba. Inkuru y'ujya mwigeme burya ngo yarafashije Red Tabara gusuzuma uko ubutegetsi n'abanyagihugu bariko bakira intambara zimirije mu mitima yabo. Hajya Red Tabara ngo yaramaze kubona ko hari abategetsi bandi nka Edouard Bizimana bazohungabana mu gihe cyo gutana mu mitwe icese hagati ya Red Tabara n'abayoboke bandayishimiye. Nimugenda yishimiye we yabwiye ikimenyesha makuru cy'abongereza BBC gahuza ko Red Tabara izogira iherezo nk'ijya FDLR imaze imyaka irenga 30 vyarayinaniye gutera u Rwanda, yamara hakaba hari amakuru avuga ko Red Tabara bari kukivi ku myiteguro idasanzwe nk'uko raporo y'abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU ubwayo yabigaragaje. Mu minsi iheze kandi hari ikiganiro cyabayeho cha Pasteur canke se Ambasaderi Apotre Isidore Mbayahaga. Mu kiganiro yahaye umuhora wa YouTube, umuvuga butumwa Isidore Mbayahaga yaravumaguye umuhari Red Tabara ndetse yerekana ko ivyo umuhari usaba bitagira ishingiro mu kuvuga ko ingorane witwaza atazi hari mu gihugu. Yarekanye ukungena abagwanyi bawugize harimo n'ubarongoye basinzikajwe n'ibiyobyabwenge. Yari yamamuye gushika naho amate ngamukama mu kanwa. Tubitse ko bivugwa ko Apotre Isidore Mbayahaga ari umukozi w'iperereza akabifatanya no gukorera Imana. Hari ibi yaranavyemereye mu kiganiro ko akorana n'iperereza kandi kataciye yabibonamwo. Ni mboneka rimwe aho umukozi w'iperereza yemanga mu menyamakuru ko akora ko kazi. Tukabibutsa kandi ko bivugwa ko Mbayahaga afise akazi ko kuvugira Ndayishimiye ibintu bimaramaje ababona ko atokubaka kwivugira. Mbayahaga yaremeye kuba igikoresho ngo ku buryo adatinya kuja imbere y'abantu akatagura ibintu biteye isoni agaca bisobekeranya n'ijambo ry'Imana. Mbayahaga yarakoreshejwe cyane mu gucyozwa aho zari umushikiranganje wa mbere General Rengiyome Bunyoni. Yamwisiga ifyoti kandi aciye iminsi yaciye abogozwa amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere ahava yinjizwa ibohero. Abantu bararindiranye gishika ko vyoshikira Isidore Mbayahaga ari hamwe Ndayishimiye yo batakihari, Bunyoni nawe akaba afise ububasha mu gihugu. Ngibikogwa na Isidore Mbayahaga ariko arafashanya n'abategetsi bituma amashengero ngo abandanya guta agaciro mu maso y'abayoboke babo nk'uko bivugwa n'ikimenyesha makuru Burundi Libre. Ngo ntivyoroshe gufatanya politike no kuvuga ubutumwa bw'Imana na cyane cyane mu gihe uri umukozi w'Imana atagira umwidegemvyo wo kuvuga ibiri mu bwenge bwawe. Mbayahaga yisanze mu mutego wo kuvuga ibitutsi. Ndayishimiye atokubaka kwivugira no gufasha iperereza gukwiragiza ibinyoma. Ngo hacaguma hari itandukaniro rinini hagati y'ijumba ry'abepiskopi ba Eklezia Katolika n'abarongoye amashengero andi asanzwe.
aba bandi bo mu mashengero asanzwe ngo babandanye kuboneka nk'ibiraro vy'ubutegetsi mu gihe abagatolika nabo baboneka nk'abaranira amahoro n'ubutungane kuri bose. Aha murantunge sinshatse kwinjira mu vyo buri umwe wese yemera, ahubwo turiko tubageza ko umwihwezo w'ikimenyesha makuru Burundi Libre. Uwahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka Musenyeri Emmanuel Sinzohagira nawe ngo ni umukozi w'Imana kongera akaba umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD. Ngo naho ari muri politike ntigeze akoresha imvugo zo gushimagiza ubusuma n'ubwicanyi bikorwa n'ubutegetsi. Imvugo yo kuva kera irangwamwo ubushinga ntaye, kuko ngo ntavuga nka Isidore Mbayahaga. Kugira ngo Mbayahaga ngashimwe n'abategetsi ngategerezwa kwita ku rutare mu kuvuga no gukora ibintu biteye isoni bitumwe nuko afise aho ashaka kwerekana cyane ku bategetsi ba CNDD-FDD. Ngo na Edouard Nduwimana vyamusavye gukora ibikorwa vy'akambaro kibara kugira yemegwe na nkuru nziza. Prosper Bazombanza ngo nawe mu murongo nk'uwambaye haga ngo na Nduwimana, ariko nawe yahisemwe gukoma amashi no gufukamira Ndayishimiye, ariko vyose akabikora mu gacerere. Muri iki kiganiro cambaye haga haravuzigwemo vyinshi. Bamwe bati ubwoba abategetsi bafise ku ntambara zimirije bugaragarira mu mvugo yambaye haga ajejwe gushikiriza ibitutsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ngo nta jambo na rimwe Mbayahaga akura mu kanwa ryerekeye politiki atari tumwe na Ndayishimiye, kandi yanabwiwe ihangira afise. Imvugo ya Isidore Mbayahaga iburamwa akantu isase ngise neza na neza nk'iya Shabani nimubona n'abandi biyemerera ku mugaragaro ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ari kubica bagahona. Mbayahaga yerekanye ko ngo mu Burundi ibintu vyose bimeze neza ku buryo ivyo Red Tabara inegura ku ntwaro ya CNDD-FDD bitagira shingiro. Mbayahaga yavuze ko amahoro n'umutekano n'iterambere bihari kandi kuri bose. Ivyo yabivuze uko mu gihe wenye n'ubwiwe uwamuhaye ico kiraka co gutukana yakimutumye kubera ubwoba ngafise ku ntambara zimirije. Mbayahaga yanavuze ko iterambere riri mu gihe uwamutumye wenye n'ubwiwe yarengewe gushika naho atangaza icese ko leta yamuzimiranye atazi iyo yaroye. Mbayahaga akavuga ko iterambere ryiraye mu gihe uwamutumye mu kumuvugira wenye naherutse kwivugira ko mu myaka 6 na kimwe yashoboye kurangura kubera yari mu myimenyerezo. Mbayahaga ngarakwiye kandi kuja kunonosora neza ivyigwa vyo kubesha kugira ngo ntagome yisanga ariko ashimagiza ivyo abategetsi bamaze kwivugira ko vyabananiye. Gushika ngaha ngabari mu matwi yo kumva baca batahura ko Red Tabara ngo utarira busema. Perezida amaze kwemanga ko leta yamutakaranye kandi ko uburongozi bwe buri mu myimenyerezo idahera. Red Tabara ngo yasanze ngifise inshingano zo kumutabara kuko ngararemerewe cyane. Iyo rero tubagejeje ko akaba ari umwihwezo washikirijwe n'ikimenyesha makuru Burundi Libre, cyane cyane bagaruka ku babiriko biravugwa hirya no hino mu menyesha makuru ndetse no ku mbuga hwaniro, cyane cyane ariko bisunze ivyagiye biratangazwa ku muhari Red Tabara ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Hagiye kandi gushingwa umugambi mushasha wo gufasha abakenyezi kwiteza imbere mu vy'ubutunzi usa na payeje. Mwijambo yashikirije atanguza icesi ururo ry'urwaruka rwa Afrika ririko ribera Bujumbura kuva ku igenekerezo 10 Myandagaro gushika ku igenekerezo 12 Myandagaro uyu mwaka wa 2026, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko yasavye inzego zibifitiye ububasha kwiga ingene bashobora gushingwa umugambi wihariye wo gufasha abagore kwiteza imbere mu vy'ubutunzi. Ati twizigiye ko vuba ico cifuzo kizoshigwa mu ngiro. Kubwa President Ndayishimiye uruhara rw'urwaruka n'abagore ni karahara mu ruganda ntibacura mu guhangana n'ingorane zitandukanye no kubaka kazoza karama ka Afrika. Yavuze ko urwaruka n'abakenyezi bafise ivyiyumviro, inguvu n'umwete bikenewe kugira bagira ico baterereye mu mpinduka Afrika ikeneye. Nico catumye ahamagarira abandi barongozi ba Afrika kumviriza urwaruka n'abakenyezi no kubashigikira mu gutanguza imigambi y'iterambere. Uwo mugambi ngo ni washigwaho uzobuje wiyongera ku yindi migambi nk'iyo yari hasanzwe nka payeje, umugambi w'igihugu wo guteza imbere mu vy'ubutunzi no gutanga akazi ku rwaruka. Ibanki y'urwaruka budget vyagiyeho mu mwaka wa 2021 hamwe rero ni banki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi BDF. Ndi mu gihe mu bindi biriko biravugwa hirya no hino, abarenga imiliyoni 400 muri Afrika nibo bahanzwe n'ibura ry'amazi meza muri Afrika, mu gihe abaharugwa mu miliyoni 700 bahanzwe n'ibikorwa vy'isuku kubera kubura amazi.
nkuko kandi bivugwa na Perezida Ndayishimiye muri ca kiyago c'urwaruka rwa Afurika ngo icatumye mu ijambo shimikiro hajamwo amazi ngo nuko kiri mu bibazo bihanze Afurika, akamenyesha ko abantu barenga miliyoni amajana aribo bahanzwe n'ibura ry'amazi meza, nayo abantu baharugwa mu miliyoni amajana 7 bagogwa n'ibikorwa vy'isuku kubera kubura amazi meza. Ni naryo hangiro ry'umuryango umwe bwa Afurika muri uyu mwaka aho bashize imbere kurondera gukwiragiza amazi mu bice bitandukanye kugira ubuzima bworohera abanyafurika. Ibura ry'amazi hampande y'ibindi vyose ngo rigira ingaruka ku bavyeyi n'abana bisanga bariko bagenda ibirometero vyinshi kugira baronka amazi. Yanaboneyeho kandi akaryo ko kumenyesha ko mu mbona kazuze y'u Burundi hangira ari uko umurundi yoba avoma amazi ahantu agenda iminota 15 kugenda no kugaruka. Nguha ikibanza urwaruka inyishu iba kuzana kabijya uruhande amahirwe gwishurira mu kwibwiriza umurantungi uruhaye amahirwe gwishurira mu kwibwiriza uruhaye amabanga gwishurira mu kwiyemeza. Ayo ni amajambo ya Dr Thierry Ingabire aserukira ihuriro ry'urwaruka mu Burundi muri rya huriro ry'urwaruka rwa Afurika riko rirabera mu gihugu. Dr Ingabire akavuga ko ubu kuri iyi nshuro ya 5 y'ikiyago c'urwaruka ari ugutera iyindi ntambwe irenze kwegeranya urwaruka ngo rwumvishwe ko rushoboye, ahubwo ngo ni ukurabira hamwe ko uruhara rwabo mu gukinga amatati, kubungabunga amahoro n'ibindi vyoshigwa imbere. Ingabire agashima ko urwaruka ubu rwamaze kwitahura ndetse rurerekana ko rushoboye gukora ibikorwa vy'iterambere, agasigura ko ubu ikintu ushinze urwaruka rugikora neza. Atuhaye ikibanza urwaruka inyishu bakuzana kabijya uruhaye amahirwe rwishurira mu kwibwiriza uruhaye amabanga rwishurira mu kwiyemeza, niko Ingabire abibona. Yagiriye ko kandi ashimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kutwigora amaze gukora kubw'urwaruka, aho agaruka nko ku mugambi payeji nk'umugambi ibanki y'urwaruka n'ibindi. Abandi bati ubuzi ntimuzobubura ariko ntimuzobura ico mukora. Atubuzi muzobubura ariko ntimuzobura ico mukora, ntiyagira ababahenda ngo nta buzi mufise bitume muja mu ntambara. Aya ni amajambo nayo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Nkuko turiko turagaruka cyane ku biriko biravugwa muri iri huriro ry'urwaruka ririko ribera mu Burundi mu kugurira iceso umunsi mukuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse ku majambo agize ijambo shimikiro ry'uyu mwaka ahana urwaruka rwa Afurika. Ndayishimiye yagarutse cyane ku ijambo amahoro, asaba urwaruka kudahendwa ngo barujane mu ntambara ahubwo rubandanye kubumbatira amahoro. Yamenyesheje ko urwaruka rwa Afurika rw'uyu munsi baruhenda ngo hari abashomeri atabuzi baruha. Yasiguye ko ubuzi buzobura ariko ivyo gukora bitazobura. Uti ntutondere gukorera umuntu, gerageza kwikorera ivyawe kandi niho uzokunguka cyane, kandi ntuzokwigera ubura ivyo ukora. Muri Afurika isi yacu iracahari, ivyo gukora biriho. Urwaruka nirwo ruzotuma Afurika igera ku iterambere rirama, rutanguye mu gushasha kubungabunga amahoro no kwanka abantu barukwegera mu ntambara. Ni mu gihe kandi hari ibiriko biravuga ku migwi 5 yari mu gice ca nyuma cy'iganwa Tamba Bike. Kuwa 5 heze igenekerezo y'indwi myandagaro uyu mwaka niho haba ibirori vy'igice ca nyuma mwihiganwa Tamba Bike ryari ryateguwe na Assurance Bike ku nshuro igira 5. Umugwi ndangakaranga indanga Burundi niwo watahukanye ikibanza ca mbere curonswe ibashe miliyoni 10 z'amarundi. Uyu mugwi ukaba ufise icicaro mu Gihosha mu ntara ya Bujumbura, wavutse mu mwaka wa 2014, ukaba ugizwe n'abarenga amajana 200 barimwo abana, imisore n'inkumi. Bakaba baririmba kandi bakongera bagatamba indirimbo z'akaranga cane mu kuryosha imanza zitandukanye ndetse n'iminsi mikuru. Ikibanza ca kabiri cabaye ca Madepe Kids, umugwi wo kumpanda Ibubanza. Akabijya kuri uwo mugwi nibo bonyene bitabiriye ihiganwa batava mu gisagara ca Bujumbura, akaba bahawe imiliyoni 5. Uyu mugwi utamba intambo za none hamwe n'iz'akaranga, wavutse mu mwaka wa 2022, ugizwe n'abana bakiri bato, abahungu n'abakobwa bagera kuri 12 bafise hagati y'imyaka 7 gushika ku myaka 18. Hakaza Ntare Academy niwo mugwi watahukanye ikibanza ca 3, baca baronswa amafaranga miliyoni 2,500,000. Uwo mugwi ukora mu Gihosha mu gisagara ca Bujumbura, n'ishure ryigisha intambo bagatamba indirimbo zo mu midiho yose zabizanone hamwe n'iz'akaranga.
abana b'Intare nibo babaye bakane umugwi watahukanye ikibanza ca kane curonswa amafaranga umuriyoni umwe n'igice z'amarundi. Uyu mugwi wo mu Carama nawe umaze imyaka ine ubayeho, ugizwe n'abatamvyi bagera kuri 12 abakobwa n'abahungu kandi batamba intambo zitandukanye. Nk'ubagize uwo mugwi yatumenyeshe ko gutamba babikora nk'umwuga kandi ngo niyo ubakeneye umutamvyi umwe amafaranga make akorera ni 100,000. Timu Burundi nabo batahukanye ikibanza ca gatanu baca baronswa amafaranga umuriyoni umwe. Uyu mugwi umaze imyaka 10 ubayeho, ugizwe n'abatamvyi indwi aho bakunze gutamba intambo za none danse moderne ukabukorera mu Gatunguru. Gerera amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza sangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike hagati y'akazira muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse niba biriko biravugwa hirya no hino ku isi. Umuhoza TV amakuru yacu n'ibiganiro vyo birabandanya. Imana ibahezagire.